akanya keza akivuge kugira ngo ntari wo twatira atabikwiye. Uza ibicakoze araduze urutoki tumuha umwanya avuge cyo bazi kuri uyu cyangwa uriya cyo bituma adashobora kwandika. Umwanya ni rwayo rero, ni ukuvuga ko babereye kwatirwa bose. Ababyemeje oya ajwi bari make mwese mubyemere. Murebe izibazo adusabe umutano wacu icyo cy'ababaza. Natakumbukiye Virginie ndagize ya Loise ndayisenga Priscilla niyo Kuru Ferdinand na niyo Nizige Gloriose Pomotita somori niyo Kuru Ferdinand na niyo Kuru Gloriose niyo Nizige Gloriose. Raposa kupita mstari kwa ndayisenga Gabriel ndibona Alice nimubona Alice mwitabe cyane ahandi hoho mudwa amaze kutabishana. Ndayisenga Gabriel nimubona Alice Bigirimana Eric ndimubandi Joseline niyo saba Alexandre na Inaki Masegonde na Ishaki Adislas na niyo Mgabire Joseline Jeje Thierry na Nyabuhoro Colette Zabiyumba Emmanuel na Ndayikunda Immaculée Nizigimana Simeo na Kakura Grace. Muje kunyishura cyane bose ahandi hoho cyamasiye muremeye cyese ufata ingendo y'Abashingantahe kubimbuga hakaye imico yose iteye kubere nibanga ry'Abashingantahe kuba mutaraba ngunzi udakundida cyane ngo muguze ijamba marongo murakanye akaborekwe n'ubuhungu imigenzo mibi imigenzo ziteye isoni ibyonona igihugu bituma uwatiwe ibanga ry'Abashingantahe. Ndaraye ko muzoyimuka ku ibanga ry'Abashingantahe muzokwama niganiriza abanyituye abakuru n'abato. Uwo bizogora aranyitura nzomwitabira n'umutaga. Nyakubahwa Colette rero urende kuzofata neza amadosiye y'abaprofesiyoneri babikora muri fonction publique n'abapokuru neza ndahiro ko muzogendera. Jewe nyitura nzomwitaba bitera n'umutaga nasatisimusi nzokwama nkora igihugu canje ndagikingira abansi kandi mpagararira ibanga ryemeye inarimena rirazominda. Turabyumvikanye umufasani wanje kandi tuzoberesha abana bacu. Nzokwama ndiganiza abanyitura abakuru n'abato. Uwo bizogora aranyitura. Nizigimana Simeo na Kakura Grace. Abahetsi banyu Nizigimana Simeo na Kakura Grace muremeye kugira urugo rw'akarorero muri zone yanyu ya Kinama.
Simeo uremeye kuzohanuraho uzosanga bariko baratata Navyemeye. Grace niwasanga abakenyezi bafatanikanije impuzu zogeri kuzobahanura Ngese hapi muremeye icese gufata ingendo ya Gishingantahe iteye kubiri n'ibanga ry'Ubushingantahe Turarihakanye. akiriye intahe y'umugumya muze mugumye ibanga mufashanye na naryo nabo murisangiye camushikiriza indahiro. Jewe Nizimana Simeo twifashanije n'urugo rwanje n'abandi dusangiye ibanga ndahakanye ko ndahakanye ko ntazohemuka ku ibanga ry'Abashingantahe zokwama ndinganiriza abanyituye abakuru n'abato bizogora aranyitura nzomwitaba ijoro n'umutaga nasabye ishimwe ntaravye mpinga yanje canke inyungu iryo banga nzorirangurana ubuntu basoni umwete n'ubwira impuhwe n'umuvyeyi ntunganiriza bose nzokwama nkunda igihugu cyanjye ndagikingira abansi kandi mpagararira imfubyi abapfakazi n'abakene abyemeye ninarimena rirazomena inda twabyumvikanye n'umufasoni wanjye kandi tuzobiresha abana bacu jewe Kavura Grace tubifashanije n'urugo rwanje rwose n'abandi dusangiye ibanga ndarahiye ko ntazohemuka ku ibanga ry'Abashingantahe nzokwama ndinganiriza abanyituye abakuru n'abato uwo bizogora aranyitura nzomwitaba ijoro n'umutaga nasavye ishimwe ntaravye mpinga yanje canke inyungu iryo banga nzorirangurana ubuntu n'ubufasoni umwete n'ubwira impuhwe n'ubuvyeyi ntunganiriza bose nzokwama nkunda igihugu canje ndagikingira abana kandi mpagararira imfuvyi abapfakazi n'abakene ibanga ndaryemeye ninarimena rirazomena inda twarabyumvikanye n'Umushingantahe wanje kandi tuzobiresha abana bacu mu gitabo c'Abashingantahe bazondeka inama baca babaha n'amakuru y'Abashingantahe Girimana Eric na Dimobani Rosalie niyo saba Alexandre na Shakira Pesras niyo Ngabire Rosalie bango babona ubu nanizaga buyeka abagabo urabaye umugabo wa Sebagabo n'umupfasoni w'ibanga urareba uwekito kose n'izindi ngeso zitajyanye n'Ubushingantahe ubu mugiye kuba ijisho ry'Uburundi iri banga muronse nimwarimena rizobamenya inda urwego rw'Abashingantahe kandi urarifashanya kudukorera igikorwa cy'iteka bakatira Abashingantahe bashasha mu rwego rw'Abashingantahe turahejeje guhunguka Abashingantahe 20 Igo cy'uku n'akanyamuneza cyane rero urwego rwagutse nagira nsabe abari ngaha
bose mufashe porogaramu ashimishije cyane. Tabara nkabanguka mu kuvura gatumukande nateretse umusozi kigira umusore ngenda kane hano ndamukanye n'abagenderira bijyangoma yasacega amahori wanya amahori wacu amahoro asubire kwera mu gihugu ahereye aho yahora ntahe yiganze Burundi nkuko byamwe na mbere hose n'ibimere ko n'ubu mu myaka yose se mwambaye Abamukina amahoro asubire kwera wacu n'umugambo ndi n'umugabo se nigeze ndota gutinya hakora n'izindi ndanga icyo narahiye nkarengwa no kurengana aho babiri canka barenga bakoraniye kwijambo ngiri rya sogokuru na sogokuruza badusigaranye bakuye kuri ngoma ya Sacireke ndaje nitibagarira cyane bangisha ntabangurushubije nabagariye ngiri muto ngura ngunda hakoraniye nkamwe nabikundisha batungana n'abanguriye barangurira barangurikira barabihurumbira ari nacyo gituma mubona kuva mu micungararo y'Igisagara n'abandi bose bari mu micungararo yaho mwaje muturuka mwese mwaje ngo tube tubibukanya mu majambo ryoheze kuko gashikira umutima ingere intare yangi tuma byose bitaho byabwizo gutaha abari nawe nawe umutima ukaja mu kibanza kuko nziko mutigera mubwiye ku mugongo havugirwa muri soko kuzaso kuza batusiganye simba numvise ko mumva hayabyo byangoma yasateka mukirwa nibwira mukarara ndibuta abagana ntare nabo bagakura babisumba kuko bamwe babita basangira kiyago basangira impuzu bitabuke bakayisangira ipfundo neza bagasangira uyu muhigo wa Nyungu ndari ijambo ryabishika kandi icyo ni cyo umutima ugasubira mu kibanza kuko ndazi ko nuwohesha ku mutima w'intare mutohengeshanya kumusubiza mu ruhongore ngo basangira nzira numvise ayagira abarenga babiri niko bariko bayarya ngo bayasaceka turi nicyo duhurirako woshike n'umurisho w'ingoma batumurisho w'ingoma n'intare ndabyo cyane none ndaje ndigitwe gitweze intoregerera bikubwiye ngahatawe niyihisha kandi muryumvirize kuri samira na ndimura kuko ndeha kuko ndenga mu Rwanda ukunde hasipo kandi yitabyapera baragishikana ishuri yo bamutama nico bamutira ntabatize atekasigaho ndozo batindishoka n'umuhoro munyaruka n'umwambi mu bikadishira n'uguhembera abasicasa na icasa n'igashishitira nyina babigaruka ko maze nabangire ko Barundi ngere yabishinga ntaje turi imbere muri ibihe bishira amatora mu matora y'iriya nyuma y'amatora umwe batubarira bati muri bya bitabo byeranda bati Imana kabaze abasaseredoti benshi neza kandi berana n'abashingantahe barakwiye kuba benshi mu Burundi uko iminsi yiterera tugatera intambwe uyu munsi hagasumba ejo hahise ejo haho hagasumba uyu munsi byarabyibe kuza mukurikize tera iyindi ntambwe tera iyindi mpundu narabemereye kandi ko ntazohingeshanya guseseka kubura ibyo mwama muri ko murashira mu ngiro aho mwana gurugwego rw'intahe hari ngaho hafi y'Agatanganyika nabaye wa mbere mu kubatera ndabatereza nega nambaye impega imbere yanyu noneho kwagororera mu byari bigoye n'abakenza bikenewe mwari bandara nteye muhejeje kugaragaza ku murango izuba ryaka ko umugenzo w'intabwo ugiye gusubira kunagurwa ukuri kwami ndakikanagororera mu ngaho kandi mumvaho mwemeye ko mutavumbutse ko wa murindi w'isake uherera imbere y'inzu mutikunguze kabwabo kuba bw'inkumi gucumbisha muri mabi zitabukumbagaje kabushayisha muti turarivuze rimwe rizima kandi ntizosubira inyuma none kubico gihe dogiri gushika uyu munsi ku mwaka utaha mwaba mutera iyindi ntambwe gatera iyindi mpundu murari kumwese mwampaye arigaza gushikaho umutama wa kera ariko araciye umugana wagana ntahe mu bihe bigoye igihugu cyaciyemo ndashika ndamuganira ntimuta niko bambariye ko umushingantahe ashiraho kuri mu byoroshe no mu bigumye ndiweho muri ibi bihe bigoye igihugu caciyemo wamaze ati naraserusa imisoro yariko yasahura isambura ndabacira umugani mbona ncira abandi kandi n'ubu baracawe ubwengera ndashika ndababarira ntisigaho uwo musurusuru musambura
no mutama na babaso gukura umusambura umusurusuru w'ukusana wa usanga mwasangabye cyane bigasabika harimo n'abasigaye ateka baje basigaye ati nararengutse aho bariko baraca urubanza mugabo bagashaka kurugondagonda ndashikana bacira umugani wa ngoma ya Sacega ivanya kuja mu niyo bamwete singa bimwebe nirakwitubwira ngibuka ubwenge ngibuka ijambo sogokuru na sogokuruza badusigaranye kandi bagihabona ngoma ya Sacega Anga kapiti hari mu gahanga naho baciye mutwara gahanga rero umunsi abatari bamunzi kuko mu kusha urubanza babanza kuraba icunja niwo babire baciye hari n'abazisanga ku gihogero bakazisoma zikiga isamo niwo burukumbetsa abandi bakarikumbaniriza mu mukuza wo kwigwayo wewe ndaho byorere kuraba wakubita agatima n'ubwembero urabona katanga wasanze batatu gataramuka kuko inye bamwe muri bo cyangwa bihugiye iyo bateretse karanga kaso guturu narangiwe nabo hambere kuko idashimikiye ku mico n'akaranga bya sogokuru iyo uhengekeye mukurikirane ko karanga narangiwe nabo hambere mu ntega bihe byarenga no kusidarambirwa bariyega kuzinduka n'urubanza igituga kino bori tumasibo mu kuba byagira umunyika niyo hakwitira mu tuma n'abandi bikugura amaboko kuguma barugamba ari ndore mu bandi nkavuga nari kwengaturira mu mikana nkarikura mu mitangara batinya bakarindira gataha nagorore yake bikayiteka bigambani ngo bikabyuka ni Ndiko ndabivuga nishongora nirenganira mpora n'ikindi kigabo kirekire kitari kizaho urugamba mpejeje kugwana rugera kimbazaho uruzi ndabuse rugera rumuremure nkawe gwari kumugera mu ndo muko binkanje rukamujana mugabo je ndaruciye mu muhongo rucitse umuhora ndaruja buse nishongora abansi bamparahara batari bumpamvye Sentapa kubitira gasera gasemu y'imbizi nka zari ziranzwe muramvye yo zari zaraciye amarara umugana witeka ndakunda kampa mbabazi Hayirengukana imirambi itanu base barahanuka nkahariya bagashika nkahariya bayiharahara batari buyihanze Kubangisha mu miremesha ntabangurusha bigaca kubitira bitebera mu nko y'inka nivuga mu ntangari twari ryari bisigaye aragatanga amajambo ya wamama mu gahanga Namwivuga ziriko zirataha kampa bitamita amazi ngoro n'umukondo Namwivuga hageze mu mashoka yabuke yakampa bishaze shubude cyane ricakunde cyakirizo kiri ku ruhimbi Ntabagusabye ngo asonze ntabaguhevye ngo arambe Nzogusaba nitonzo ngabire mu gitondo barambariye ko akuganyezi gituruka zigera gutaha wari murengereje Sinamuvuga rimwe ntiyazigavye rimwe yarangabiye arambetera aramba nkari amakabi turuka itwakwanye tayi kabirije n'ibigabimba kamisaya nayigabanye ndo kamitima zitasha Iyo ganita umuhari wa ntuni gica cyaraye ku nkanda y'uruzi n'umugamba mugunga ingunga izindi ku bwato nibishiro bisukiza imwe kumviza iranengereza igisaba ikanezereza abakirizi Umunsi nagenda kuyigabana ibigaba twagendanye bitazi yo ndoye byagira ngo nagiye gukura agahama nabitangaza serutse serukana umuhama w'imbogazi Nayishoreye rishinze umurango nayishikana ari kireba ngo bitire mu gatiri umugore wanje ahitira kuyiraba ngo byuke mbura ariko aramemwa be mugore wanje kunezerewe washinga te ngo benze nashimye None gamukaje we mwiza wizobe ko washinye nkabazi ku mugore w'umuhinga ari we muhinga wo kubashimye yo kuyise Ati yo nkana yisigeregere yakira bugingo n'igitare cy'akambenge cyaswe ko guteranya nawo mwagendanye kinyange wacu murumvaga baje Nawe mukaje urabitoye ngo nta butoyita n'umwana yo yita yitwa bigeni imvura bitayivuba nk'iryamirambije kavyuka ibombotse Iyo nije ndayigabaniye dore rutuma ku mitari bagatuma ku mitimburo kinyagirwa n'igitote cyagirwa n'igituragare mutokoro w'abahungu natukanira ubwaraye nkanyaboro bwanzobigirana Namuvuga ntamuzindwa umugano wo kunama yayingo bitingo ni mwitaba ry'umugongo umunsi zinduka kumuganyira nkamusanga kunama ariko raje inama nabo yari yaramaze kugabira Isuwe zigakubitira rimwe umuvumero natwe abasabye tugakubitira rimwe ibifukamiro n'ibiganza bigaba inyambo ati sabwe ibiganza usabwe se biganza bigaba inyambo kubita amashiku yandu bwira ko wagize abandi atushima nganza ngasabwa n'inka yanje musabwa yarayihweje inyana kandi bisi yindi munda ndakugabira n'ibyaje kero gumye wigenza nk'abasabye nakuvumwe ndaguhetere singanye sibo we namuka mubakabi nk'abakaravye hari imurambya Arayingubitira inkoni mwitaba ry'umugongo nayishorera nishongora ngo shiki wanje shikurishingura shimira wayimpaye mpamagara umwana mu ntangaro n'ikibondo ati rugomero rugonda amahonda ku muhori wa ndiyumbi inzanira injishi ndayihaze nayihawe n'uwungunda ndayemera ikibarira byari kibamba kandi yamuka mu nyambo canda yingeregere yangira bugingo yari rukanye batira umuhinga wo kuyitera ayitega ifizi nkaya mango mu mashoka
bagarukije gana atariho bigarukira mu mpera imbuni ntahe yiganze mu Burundi. Ndaherenga ariko wakurikiye ndaherenga amari umpeza ushaka kwifuza ko n'ubundi wese umugana ntahe n'umubera ntahe yokurikira akakarorero k'uyu munsi impundu yoheriwe igahereriwe mugabo yayisanguriye k'inshuti n'abagenzi kugira amahoro. Ndabifurije ko intahe yo kubakwa mu gihugu nk'uko amahaha yanje yari akiyubaha. imbabazi kubera ko nkuye kwigisha imico kama kandi imbere y'abatumiye bwo gatandatu iminsi ya gatandatu yose ndetse yabaye urubanza rugoye nama nigisha imico kama hariya kumutanga ahantu bita kuri bwenge nyabwo gahera saa 2:30 gashikana saa 4:30 n'abatumiye ndamuraza mwokunguka
umushingantahe uriganje muri ibyo byigwa murabyumva namwe. Ubwa kabiri mbanje gushimira umushingantahe Ruvuza Kinono ya Nyambitsi Mbega nkayambarira ku gihete cy'abapatiri bigaca bimbera ubusumbiri. Ngo mikoro bavuga bitagenda neza. Ubuhinga bwo gutengata sinabumenyereye. Oya dati, bago yabo. None rero bashingantahe bapfasoni baberantahe, namwe mwese mukunda ubushingantahe, mugire amahoro, mugire amahoro, mugire amahoro y'Imana aciye ku bushingantahe. Nkundira nterera ijambo kuri uyu munsi wagenewe ukwiyibutsa no gushimagiza ibanga ry'abashingantahe. Icyo nifuza gushingira ko cyane cyane uyu munsi ni iki: ubushingantahe bwo mu bisagara burafise icyo bwoshingira ko gusumba ibindi cyoburanga. Tutambize ku mutima, mu bisagara umuntu ntiyatirwa cyane cyane ngo aseruke gusa mu bandi, agire igihagararo gishemeye, asomere ku museso, yicare kugira ngo aterwe iteka, ntataramurwe, akarangura gutyo imigirwa ya kera. Mu bisagara umuntu yatiwe atarenza ngaho, umuntu yatirwa mu bisagara mbuza y'Ubujumbura n'ahandi kugira ngo yitange, ahe ukuri aho koca ngo kwitwaririkwe, kugira ngo aho ubutungane aho bwosaganiriza. Wehu ivuye mu muyaga urutiwe. Abantu badafatika rero bamera gutyo, wa muyaga urutiwe ugaje batwara. Umushingantahe arashobora guhagarara wenyine ahantu abandi bose babe baretse, wenyine kwijyana kandi ku gihumbi, kandi twakoze tugatsinda. Nk'uko mubyumvise rero, ubushingantahe mu bisagara burazimvye rwose, ni ka kagoye kogerezwa kagori. Nicyo gituma ndabasabye bantu mwatiwe, natwe twese twatiwe, tumenye neza ko dufise uruhara ruhambaye gukungura iragi abasokuru baturaze, kugira ngo natwe tugire icyo twongeyeko, icyo tutoranga natwe bana bacu twatoye natwe. Ahantu hose rero turi mu mazoni yose tugerageze kugira inama, gushika hamwe tuzungura rwose urwego rw'abashingantahe. Birahimbaye kubona ingene ayibujumbura twabyijukiye, twijukire no kwiteza imbere, akazoza kariho rwose, kariho ndabwiye. Nuko rero gatasozera ndabifuriza ukuba abashingantahe muri byose na hose, ijana ku ijana. Murakoze. Abafasha banyu kugira amahoro, sangwa amahoro intangaza mu buryo.
jewe mpagaze ngaha ku izina ry'abahetsi batewe iteka n'abajya mu nzego z'intahe twarabahetse amezi menshi ntabwo murabona ko mutubimuruye twashaka gushima icyo kintu dukore ni kinini cyane. Hanyuma cyane ashaka gushimira nyakubahwa rwego mu Kanyosha we yakiriye ibyo twamutuye, hanyuma akabigisha akadufasha akabagendura bose amezi 6, hanyuma mukabona bashyitse mu cyicaro batwatanye intahe mu ngo zabo. Twashaka gushima cyane ingene bigenjeje nabo nyene kurya bariga kwa 6 misi yose tukabaherekeza n'abakora ruguru bakaza kubera intahe siyo twakwibera barakora, hanyuma n'abandi bakabagenzura gushika naho bose babizigira ko arahizigirwa bashobora kuja imbere y'abantu bagatatura abantu bose bagahanura mu gihugu cyose y'Uburundi. Hanyuma nashaka rero gukeza abantu bacu twaduhetse, ndabakeje cyane kuri iyo ntambwe bashitse ko kuri iyo ntahe batahanye mu ngo zabo. Kandi nashaka no gushima cyane rwose abantu baje kudushigikira abana bacu batiwe kuri uyu munsi mukuru, kubona n'abantu bavuye mu rwego rwo hejuru rw'igihugu n'intahe Burundi bakaba bazageraho kugira barabe n'ibirori by'abantu bo mu Kanyosha 10 bongeye kwatikira intahe. Hanyuma mwashimira rero n'abandi bose baje kudushigikira kuri uyu munsi. Hariho abicaye hariya nabo nyene niyumvira ko hariho ababishimye cyane. N'ejo niyo bahitora abahetsi twicatse ibigogo turasaza cyane, tuzobavyara mube tugwiza abantu benshi urwego rw'abashingana batera imbere ntahe yiganze mu Burundi kugira amahoro. Mwebwe mwese turazi ko kuwa gatandatu hari naza nyinshi, kubona muri hano mungana gutya ndabashimiye cyane. Reka nsaba ari hano mwese gukomera amashyi. Twavuze ingene urwego rw'abashingantahe rwagiye ruratera imbere, twavuze ko aba mu Kanyosha twaba twatira ku mwaka utashe. Ivyo rero tubikesha abakurambere batwatiye batugiye imbere, kandi tugasubira gukurikiza imico y'amasogokuru. Nababwiye ko urwego rw'abashingantahe rwari rwaragiye akabwirire. Hariho rero abakoze birashimwa kugira ngo tube twicaye hano twigira ibirori nk'ibi, hariho abatugiye imbere. Ico gituma ku izina ry'abashingantahe bose bo mu Kanyosha tugomba gushimira abanaguye urwego rw'abashingantahe. Hari mu mwaka w'2002 jewe na shefati ya mbere kuko mu 2002 nari ngira umusore, ariko naciye natirwa muri uwo mwaka nyene. Naciye ndongora muri uwo mwaka nyene canatirwa mu mwaka w'2003. nta n'umwana ntibaruke kubera ko nakunda urwego rw'abashingantahe. Rero ndasabe umuhumure wacu yanaguye urwego rw'abashingantahe mu gihugu cyose, agapira intara zose z'Uburundi, bakanagura urwego bagashinga inzego. Patiri Adrian ntabona ankundire avyaguruke ashike hano.
uko kumushimira ntitwewe ndumuha icyo gishusho gusa twamuteguriye n'amata kugira ngo niyashika aze gusoma gusa. Icyo nshima ni kimwe cyane cyane bawufotoye n'inyawe gusumba uko asanzwe. Kabiri naho ndashimye ko mwiyumviriye no kumufata neza. Uko tuzokura niko tuzomera nka rwa rukwavu rukura rugateba rukonka umwana. None wabyiyumviriye bakaramba. Murakoze. Hariho amajambo twanditseko avuga ngo turashimiye nyakubahwa Batirwa ndabona kuba mwebwe mwashoboye kuja imbere y'abandi mukitanga mutiziganya mu kunagura urwego rw'abashingantahe mu gihugu cyose cy'Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2022. Nanjye gashima rwose uyu muntu Donasiano umurahombe ngo n'ikibondo none ubushingantahe bwaramutumye rwose ashika ku ijambo rikaze muha amashyi nawe murakagira. Ubundi twagomba gushimira ariko turasa gufata agafoto turi kumwe twese. Ntabwo turabashimiye nyakubahwa umushingantahe Kasesi Mbare ubwenge mwitanze mutiziganya mu kunagura no mu kumenyekanisha urwego rw'abashingantahe mu gisagara ca Bujumbura kuko kera Bujumbura ntibatira. Ubu rero yarashoboye kumenyekanisha ni igisagara ca Bujumbura nico gisigaye ca mbere catira mu ntara zose z'igihugu c'Uburundi. Tumukomere amashyi neza. Kandi iryo bahasha amabasha yose twateguye arangana kuko na Bibiliya ivuga ngo warinde saa 3 n'uwarinde saa 8 n'uwarinde saa 11 bose bahembwe ico kimwe. Ingene nkengurukira aba bashingantahe ba zone Kanyosha cyane cyane indongozi yabo kuri iki cyiyumviro bagize kuko murumva imyaka 17 urwego rumaze rurabura ntawari bwibaze ibintu nk'ibi. Imana none nibaje imbere mukore ibiramba. Murakoze. Murakoze nawe. Turagomba gushimira uwanaguye urwego rw'abashingantahe muri zone Kanyosha ariwe yatwatiye akadukishiriza intahe mu mwaka w'2003. Uyu nawe nyene ubu jewe nakoreye mu ngata mu mwaka w'2006 niwe namukorera mu ngata rero nkaba ndamukunda cyane. Handitse ngo turabashimiye nyakubahwa Pasiteri Paul Karibuwe mwari mwebwe mwashoboye kuja imbere y'abandi mukitanga mutiziganya ko ntabwo mwakorwa intambwe muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Turagushimiye mutaha.
baduteguriye ibahasha bingana n'ibyo twateguriye abandi. gushima Imana ibyo yakoze igashikira nanjye ndamushimira Imana izo muhezagire izo kungure ibi atanguye gukora cyane cyane yarashitsi wanjye kumbwira ndamubwira sinshobora gushika ariko kuby'Imana yashikayeyo ega mwese muri ngaha mushima Imana mwese muri ngaha muragiwe n'Imana none kubw'Imana imuhe kuramba no kugira icyubahiro cy'abashingantahe agihabwe namwe ndabasaba kugira ngo mumukomere amashyi ariho kubwanyu mutariho abashingantahe ngo mumuvuge neza kuko akora neza Imana imwungura ubwenge Imana imuhe kubwira abantu bamwumvire kuko bose abihabwa nayo yewe yabikanyweho kubwanyu hari amasase menshi ariko Imana yarandinze kandi ndaziga neza ko Imana idomba ingabire umurindishije muri iryo ntambara sinatinya kuko nari kumwe nayo bene data muhagaze imbere yacu muvuga yuko mbatiwe abavuga bati ndanezerewe cyane ujya wacanye ahagumye ahandi aho mu gisagara aho twatahuka mw'ijoro hari umuntu mushingantahe ntabonye ruvuta kinono akanyitegereza hajya ariko ndamunezere burya mw'ijoro yarantahukana akangezaho kanya mbega yemwe umunsi mwiza umushingantahe kavuga ati umushingantahe ndatiwe agatara muhira ni ukuri mubandanye gukora umushingantahe ni umubyeyi umushingantahe ni umubyeyi ahambaye aca ahagumye navuga ko umunwa wongera umushingantahe oya n'umugore baramusangirira duhanure agahanura nayo ikibazo cyo n'umugabo ngira ngo izina ry'urya yitwa ngo uvuza kinone ewe akora iki avuze inzira yose aragenda bamuhamagara buhiye bamuhamagara uwagwayitwara n'akareka agahita gutabara abari aha mu kanyosha abari ahandi uwe kumwe nawe Imana ibarema turabashimiye cyane kuri iyi ntambwe duteye nyine kuri iyi ntahe duhejeje kuronka uturonkeje uyu munsi icyo turemeye turayigendera mugabo rero kugira tuyishikire byaradufashe igihe turabyiyumvira turiyumvira turi kumwe n'igihe twari twejeje kubisaba hanyuma urongoye urwego rw'abashingantahe muri zone Kanyosha arabitwemerera aravuga ati muga nta ntahe murose ariko tubashyize mu mwihwezi kandi tuzobigisha icyo gihe arafashe umwanya aratwigisha kandi turimushimira cyane kuko igitondo yazinduka yari afise ibindi bikorwa yokora muga yashimye kuza kuduhera umwanya wiwe natwe turemere rero yuko ku byo twibigishije tutazomutendereza turemeye kandi yuko bazodukurikira abanyuma yacu hakazogira icyo dukenerako yuko twoza natwe tukaba ubumenyi twaronse turemeye kuzokugamurukira igihe cyose uzodukenerera tuzogamuruka
turashimiye kandi abantu twahorana turabipfurije yuko namwe mu batera intambwe kuko biraryoshye cyane kandi bamwe bamwe ndababona ndazi yuko bazobikora. Mu gusozera rero twagomba ivyo n'ivyo bantumye arakeje Abashingantahe Edmond agiye kurongora Abashingantahe mu gisagara ca Bujumbura. Sivyo kwipfuriza kubera abisanga bakaba bavuze bati kwa kundi bateza imbere urwego rw'Abashingantahe muri zone ya Musaga bakwifurije ko guza n'igihumbi Imana izigutize amagara hanyuma izobarongore mukorane neza nawe muzamujejwe kurambura ayo mabanga abadamukije tugira amahoro naye gazi Burundi. Abashingantahe bapfasoni murongo y'abandi mu gisagara mu makomine muri komine no mu mazone. Abashingantahe bapfasoni mwaje guserukira abandi bo mu ntara zanyu. Bashitsi bahire mwaje kudutera iteka kuri uno munsi. Abashingantahe bapfasoni reka no kwaduka Woba ruri hano turabaramukije n'icubahiro cinshi kibakwiriye tubifuriza amahoro atangwa n'Imana, amahoro ashingiye ku ntare. Ku izina ry'inama irongoye urwego rw'Abashingantahe mu gisagara cya Bujumbura no ku izina ryayo turahimbawe mu kubakirana urweze rwuzuye igishika.
turabaha ikaze muri bino birori byo guhimbaza no guhayagiza intara iteka ryamye mu karanga k'igihugu cyacu, umuco n'umugenzo twasigaranye na ba sokuru mu ntumbero yo kuremesha umubano mwiza, umubano wubahiriza ineza ya bose mu byabo no mu babo. Nk'uko twabigize umugenzo duhimbaza uyu munsi mukuru uko umwaka utashe, turashimiye n'abafashije bo mu nama ya meri bamenyereye gutegura urubanza kugira ngo rugende neza, ariko ntitworangiza tudakengurukiye icese abantu bose bitanze bagaterera bishimishije kugira ngo ibi birori by'uyu munsi bitunganywe neza. Imana ntibahezagire, ibasubirize aho bakuye, tugire amahoro, dusangwe amahoro ashingiye ku ntara. Ego bampaye ijambo ngo mvuge urubanza rwahimbajwe uno munsi, ariko cyane cyane kumbure birabagize bati n'inama nkuru y'abashingantahe ntigenda itaramukije abashitsi kandi idahaye ikaze abari kudufasha urubanza, na cyane cyane ukeza abashingantahe bashasha. Rero ku izina ry'umushingantahe mukuru arongoye inama nkuru y'abashingantahe nyakubahwa Habimana Balthazar yafatiriwe n'ayandi mabanga, ndabahaye indamutso yiwe, arabahaye amahoro, ubutungane, maze intahe isasagare yiganze mu ngo zanyu, mu mitumba yanyu, mu makomine yanyu, maze akwiriye igihugu cyose. Nta majambo, turabahaye ikaze, karibu mwebwe bashingantahe, mushike mu Rumonge, mwerekane ko mu gisagara twashikiriye intahe tubishashaye, tutware ijambo twaronse igihe twarahira, kugira ngo tugende kubashigikira, kugira ngo tugende kwereka ko no mu gisagara intahe yamanutse Bujumbura, kuko amatwi ansumira umukurambere yaduciriye muri atubwira ati kera Bujumbura ntibatira, abambere batiwe batiriye hajya kuri musée vivant, nibaza ko ari mu mwaka w'ibihumbi 2002 nibo bambere batiriwe mu gisagara ca Bujumbura. None rero k'uwo munsi mwiyungunganye dusidukanye n'iyonka, tugende gushikira umugwi n'amahoro y'abashingantahe, twumvire n'iryo jambo nyamukuru nyakubahwa arongoye igisagara ca Bujumbura yababwiye ijambo nyamukuru twashingiye ko mu nama nkuru y'abashingantahe, rivuga riti bashingantahe, ingingo ya gishingantahe yije imbere muri iki gihe kigoye gikomeye c'iteka kandi c'amatora mu gihugu cacu. None rero muraza kubyumviriza, sindabarangire, mutabe mutahana iyo nyota kugira ngo muze mwitabe ako kamo k'umukuru w'inama nkuru y'abashingantahe abateye, kuko iryo jambo yavuga ngo batumire kuza kuri uwo munsi w'imbaho. Na mwebwe mutarashika kuko kweli kaze tuzobakira, numvise ko harimo benshi bifuza kuhashika. Kinyangati ijana ijambo n'ijunja ikuru n'ikihe, muratora ikibereye, kuko burya nibaza ko umushingantahe igikuriwe ari ijambo, atari umusa, atari amaronko, atari igiti yaronse aha na hariya. None rero kaze dusa n'iryo jambo.